gutsitara wotsitara ukanagwa, ariko akubwira ngo vyuka ndakuramira. Yamateze biteze ibiganza. Haleluya. Aranabivuga mu ijambo ryiwe ngo abarushe abaremerewe mwese nimuze kuri jewe ndabagirire neza. Ibiganza vyiwe abigutegeye nanje arabintegeye. Uguye si bibi kugwa birashika umuntu akagwa, ariko ikibi nuguherayo. Bakunzi bahore CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura, reka tubanze dukishire mu biganza vy'Imana. Mana data rugira byose uri mu ijuru, Mana azina urukundo, nje imbere yawe ngo himbaza nenahaza izina ryawe ko ntarindi rikwiye gushimwa nuko batari ryawe. Dukuri Imana nziza dukunda kandi twitwararika, kandi badukunze kuva kera. Umunsi wemera gutanga umwana wawe umwe w'ikinege warufise mu ijuru ngo aze kudupfira. Warakoze Mana, ntitwari kukumenya iyo ataba Yesu Kristo, ariko yaje ari umuco tumurikira. None turagushima kandi turamuninahaza kuko yatugiriye neza. Yaduhinduye kuba abana mu rugo, twari babi, twari kure y'Imana, nta masezerano y'Imana twari dufise, ariko twigije hafi n'amaraso yiwe. Uyu munsi turabaraganywa nawe, twicaranye nawe ahantu ho mu ijuru. Mwami wanje, Mana yanje, ndagushimira kandi ndagukunda kuri izo mbabazi n'ubwo buntu batugiriye. Urekerera icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe. Nkabanda bisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Ubu ijambo Imana yashyize ku mutima tuganira uyu munsi ni ijambo ritwereka igituma umwami wacu yaje mu isi. Yesu ntiyaje gutembera, Yesu yaje kudukiza, Yesu yaje kudutabara, Yesu yaje kutumurikira. Rero reka turabire hamwe icyamuzanye, kugira ngo ugire umwete niba utaranywana nawe, ugira umwete wo kunywana nawe, kugira ngo nawe uharugwe mu bana b'Imana. Haleluya. Uyu munsi utamwizeye umenye ko utari umwana w'Imana. Utaramwizera uri umuntu w'Imana ariko nturi umwana w'Imana. Reka dusangire ijambo riri muri Yohana igice ca 12, turasoma umurongo wa 44 dushikane ku murongo wa 50. Icazanye Yesu mu isi. Yesu arasemerera ati, uwunyizera si jewe yizeye, ariko yizeye uwantumye. Uwumbonye ababonye uwantumye. Naje mu isi ndi umuco, kugira ngo uwunyizera wese ntazogume mu mwijima. Ariko nihagira uwumva amajambo yanje ntayazigame, si jewe ndamucira urubanza, kuko ntazanywe no gucira urubanza isi, ariko nazanye no gukiza isi. Ariko uwungaya ntiyemere amajambo yanje, ari nikizomutsindisha. Ijambo navuze niryo rizomutsindisha ku munsi w'umuhero. Kuko ivyo ntabivuze ndavyigenera, ariko data yantumye niwe yangeze ivyo nkwiye kuvuga n'ivyo nkwiye kumenyesha. Kandi ndazi yuko ibyo yageze ari ubugingo budashira. Nuko ivyo mvuga ndabivuga nkuko data yambariye. Amen. Murumvise neza ko icyakuye Yesu Kristo umwana w'Imana nzima mu ijuru. Haleluya. Yaje kugira ngo atumurikire. Haleluya. Yaje kudukiza, yaje kudukura mu maboko ya Satani, yaje kutumenyesha urukundo rw'Imana. Haleluya. Haleluya. Yaje kutumenyesha iki? Kutumenyesha urukundo rw'Imana. Arabivuga yeru yarasemerera cyane. Haleluya. Ngo utamwizeye, kuko abantu ndababwira hari abantu benshi cyane bakubwira ngo barazi Imana, ariko bakavuga ko batazi Kristo. Umva, yavuze ngo Yesu arasemerera ati, uwunyizera si jewe abayizeye, ariko yizeye uwantumye. Haleluya. Haleluya. Ngo uwumbonye ababonye uwantumye. Ngo naje mu isi ndi umuco, kugira ngo uwunyizera wese ntazogume mu mwiza. Ndababwira abantu benshi bari mu mwiza, abantu benshi ntibamurikiwe n'umuco wa Kristo. Uyu munsi ntiwovuga ngo urazi Imana utazi Kristo. Haleluya. Ntushobora kumenya Imana utamenya umwana wayo, kuko niwe yaje kumenyekanisha Imana mu isi. Rero utamenyewe, uwo yazanye ubwo butumwa bwiza bw'ubwami, utamumenye, ni gute wovuga ngo uzi Imana? Ngo utamwize ntubuhakanye
Kristo oya si ubuhakanye ahubwo uvuze ngo Imana uwo yatumye ntumwemera. Haleluya. Ubuvuga ko iby'Imana yavuze ko ari kinyoma. Imana yarungitse umwana wayo kugira ngo aze kutubwira iki, kuze kutubohora dukure mu migozi ya Satani. Haleluya. Aze kudukura mu migozi ya Satani, adukure adushikiriza Imana. Uyu munsi nta muntu numwe abaho yoshobora guhimbara umutima w'Imana atari Kristo yemeye ko amaraso ya Kristo ariyo yamutsindanishirije. Haleluya. Haleluya. Kuko amaraso yiwe niyo yabaye ikimazi kizima cyahimbaye Imana, ibindi vyose ntivyigeze bihimbara Imana. Haleluya. Nta kindi kimazi na kimwe wotanga ngo gihimbara umutima w'Imana, Imana ikwemere, Imana ikwakire nk'umwana wayo, atari Kristo agushikirije Imana. Haleluya. Haleluya. Ngo ariko ngo umviriza, niwe muco. Umva, Kristo niwe muco. Ingenda kwereke iyo umuntu ariko aragendera ahantu hatabona agenda atsitagurika. Abantu benshi muri ino si bagenda batsitagurika kubera iki? Kubera batamurikiwe n'umuco wa Kristo. Haleluya. Kuko niwe kumurikira, ni ijambo ry'Imana, niwe ari kwigisha, niwe ari gutahuza. Haleluya. Kugira ngo ushobore kurimenya no kumva icyo Imana ikugombako. Rero utemeye Kristo ngo akumurikire, ni gute ugenda udatsitagurika? Haleluya. Ariko igihe wizeye ijambo, haleluya, ukizera ijambo, ukizera amaraso ya Kristo, ugendera habona. Haleluya. Kuko wemera ko akubera umwami, niwe kurongora, ugendera ku muco wiwe akakumurikira, ntusubira gutsitara. Niyo utsitaye arakuramira. Haleluya. Niyo utsitaye arakuramira. Nibuye ribonye ariko murangura ari kwepa, mugagi hari mwijoro, ibuye urashobora kurihonyora kurika kukomeretsa cyangwa ukagwa mu mwobo kubera utawubonye. Haleluya. Abakristo benshi kubera batamurikirwa n'umuco wa Kristo bagenda batsitagurika, bagenda bagwa mu myobo kubera iki? Kubera atamuco uri kurabamurikira. Haleluya. Haleluya. Umviriza ngo ariko nihagira uwumva amajambo yanje ntayazigame ngo si jewe ndamucira urubanza. Wavyumvise? Utizera iri jambo ngo agende uko ijambo ry'Imana rivuga. Haleluya. Urumva agwa muri wa mwobo ngo siwe gucira urubanza. Ijambo niryo rizoducira, niryo rizodutsindisha. Haleluya. Kuko tugenze uko ijambo ry'Imana rivuga ntidushobora kuritsitarako. Haleluya. Ntidushobora kuritsitara kuko ijambo ry'Imana nta detaye na rimwe Imana yibagiye kubwira abana bayo. Detaye yose Imana yarishyize muri iri jambo. Haleluya. Gutsitara wotsitara ukanagwa ariko akubwira ngo vyuka ndakuramira. Yamateze ibiganza. Haleluya. Aranabivuga mu ijambo ryiwe ngo abarushe abaremerewe mwese nimuze kuri jewe ndabagirire neza. Ibiganza byiwe abigutegeye nanjye arabintegeye. Uguye si bibikugwa birashika umuntu akagwa, ariko ikibi nuguherayo. Haleluya. Rero wemeye kumurikirwa n'umuco wiwe nukuri nta bwoba nabo mushobora kugira. Urazi neza ko imbabazi ziwe zamaha ibihe bidashira. Haleluya. Icyakugoye uramwegera arakugirira neza, arakugirira neza. Haleluya. Ngo ariko ungaya ntiyizera amajambo yanjye ari ndikizomutsindisha. Ngo ijambo navuze niryo rizomutsindisha ku munsi w'umuhero. Mwumvise? Ijambo niryo rizoducira urubanza. Ijambo ry'Imana niryo imva imbere yawe hazoba hatarashije ibintu byose wariko wakoze. Haleluya. Bizoba biri imbere yawe, nta n'urundi rubanza. Ibyiza wakoze bizogucira urubanza, ibibi wakoze bizogucira urubanza. Umuntu wese azokwiranja. Haleluya. Rero siwe azoje gucira urubanza. Kandi aranabivuga ngo je ngo sinaje mu isi gucira imanza. Oya. Ariko yaje muri ino si kugira ngo agire iki? Aduha ubugingo budashira. Haleluya. Haleluya. Ngo ngaha ku murongo wa 49 ngo kuko ibyo ntabivuze ndavyigeneye, ariko data yantumye niwe yangeze ibyo nkwiye kuvuga n'ibyo nkwiye kumenyesha. Yesu aravuga neza ko atajambo na rimwe icanga ikintu kimwe yakoreye muri ino si yigeneye we, ariko ibyo yakora byose, ibyo yatwigishije byose nibyo se yamutumye, nibyo se yamugenye. Rero ntihagire umuntu azokwihenda ngo avuge ngo jewe ngo ndazi Imana, je ndakunda Imana, ariko ukanka umwana wayo. Ivyo ntibibaho. Ntihagire uzoguhenda. Utazi Kristo n'Imana ntayuzi. Haleluya. Kuko Imana yatumye umwana wayo mwisi.
Haleluya, kugira ngo agire iki aze kutumenyesha Imana. Rero abantu benshi barakunda kuvyihendako, ariko nagira ndakubwire ngo iri jambo ry'Imana turumvise ko ari ryo rizodutsindisha. Haleluya, Imana izokwereka ati natumye umwana wanje ntiwamwizeye, none jewe wonyizera gute utigeze unambona? Kristo we yarabaye muri ino abantu baramubona, akorera ibitangaza byinshi hagati muri twebwe, arapfa, arahambwa, arazuka, abantu bose babibona. None uzovuga gute ngo Imana warayibonye utigeze ubona we yatumye ngo umwizere? Imana idutabare. Ngo kandi ndazi yuko ivyo yageze ari ubugingo budashira, nuko ivyo mvuga ndabivuga nkuko data yambariye. Haleluya, Yesu Kristo ngo yirirwa mu gisagara yigisha. Haleluya, akirirwa arigisha, ku mugoroba ngo akadoga umusozi, agiye gukora iki? Agiye guha raporo se ibikorwa yakoze yiriwe arakora, hamasa mugenera n'ibindi akora bukeye. Haleluya, rero bisigura ngo nta jambo na rimwe Kristo yigeze avuga yigeneye, iryo yavuga ryose yaribwirwa na se. Rero umuntu w'Imana nahawe ureke kurirwa uravuga ngo je ndi muri ibi canke ndi muri iwe, ndi muri iri dini, ndi muri umviriza, idini ni rimwe. Haleluya, idini rya Kristo n'ukwizera uwo mwami, nta rindi dini ririho, nta kindi kizodutwara mu ijuru nuko twizeye umwana w'Imana yatumye. Haleluya, nutamwizera menya ngo nta bikorwa byiza wokora, nta kintu na kimwe wokora ngo gihimbara Imana, ariko igihimbara Imana nuko wizera uwo yatumye kandi ukizera n'ijambo ryiwe. Haleluya, haleluya, iryo rikumurikire, iryo rimurikire, bizotuma turagwa ubugingo budashira. Rero Imana yo mu ijuru ibampera umugisha ko twumvise icyazanye Yesu, nukugira ngo atumurikire, atwereke inzira yo gucamwo, atumenyeshe Imana kandi adukure mu maboko ya Satani, kugira ngo tubashwe kuragwa ubugingo budashira. Kuko ukiri mu maboko ya Satani nta jura azoragwa, nta Mana azobona, ariko wizeye Kristo, haleluya, ni wamukura mu maboko y'umugwanizi akamushikiriza Imana. Ku ijambo ry'Imana riravuga ngo twicaranye na Kristo ngo ahantu ho mu ijuru. Haleluya, ni wazogushikiriza Imana, kuko ni wavuga ngo ndi nzira n'ukuri n'ubugingo, ngo ntawe ushobora gushika kuri data atari je wenda mujanye. Rero ni wabishaka gushika kwa data, izera uyu mwami ni wazogushika nayo. Imana yo mu ijuru rero ibampera umugisha, mugire umunsi mwiza. Imana data rugira byose uri mu ijuru, ndaguhimbaza ubugira kandi uri Imana yadukunze, usakirifye umwana wawe kugira ngo umwizeye ntapfe rubi, ariko araga ubugingo budashira. Yesu ndakunena haza ko wemeye kwitanga, wiga icubahiro cawe, wemera kuza kuba muri ino si yuzuye mu ibyaha n'ibyago, wemera kuza kuyibabariramwo kugira ngo natwe tubabarirwe. Mwami warakoze, ntaco utakoze kugira ngo tubeho ubuzima bwiza, ntaco utakoze kugira ngo turagwe ijuru. Natwe nk'abana bawe tuzohora tugushima, tuzora tugutazira, tuzora tukunenahaza kuko badukoreye ibikomeye. Urushimwe rero mwami wanje ko wemeye kwakira amashimwe yacu, icubahiro cyose kibi cawe, mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.